kano kanya ruko midasanzwe bihangange bya CNDD-FDD iri kibera iwabo wa president Ndayishimiye mu Kibimba ho muri commune Giheta niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzaguruka cyane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'ibindi bisata vyinshi bitandukanye cyane ariko tukaza kugaruka ku nkuru iciye ku masonga muri kano kanya y'inama idasanzwe yahuje ibihangange vyo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mbere ko bariko baranitegurira amatora azoba muri uyu mwaka. Bimwe mu vyigwa ko harimwo kuvuga ku kibazo kirabana n'ikiringo cy'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo coba caraheze, gusa akaba atari yasimburwa canke se ngo habandi matora amwemeza kuba umunyamabanga mukuru uyu mugambwe ku rwego rw'igihugu. Nako kandi bivugwa yuko hari ivyo baza kuvugana cyane kubirabana n'inyifato y'umushikiranganje wa mbere Gervase Ndirakobuca mu mabanga yiwe ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye tuza kugaruka ko muri ano makuru. Amakuru dukura hafi y'abegere president Ndayishimiye rero aremeza ko muri kano kanya hariko haraba inama idasanzwe hagati y'abagenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Inama iriko irabera iwabo wa president Ndayishimiye mu Kibimba ho muri commune Giheta. Isoko ryacu ahariko habera iyo nama yagize ati: iyi nama ntisanzwe na gatoyi, yatanguye mu kanya gatoyi gaheze inyuma yaho bavuye mu gikorwa cyo kugurura icesi, igikorwa cyo kwiyamamariza amatora yimirije, aho abategetsi bose bari muri iyo nama bavuye kuri stade Ingoma, ukuyemo bamwe bavuye i Bujumbura bakorera mu gisata c'umutekano. Gusa kandi ibihangange biri muri iyo nama n'abategetsi badasanzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi yoba mu nzego zose z'umutekano. Abatumiwe muri iyo nama ni ibihangange vyahoze bigwana muri CNDD-FDD, nta muntu atagwanye yayitumiwemwo. Uti abo niboneye ubwanje ni president Ndayishimiye, General Gervase Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, General Prime Niyongabo atwara igisirikare c'u Burundi, General Etienne Ntakarutimana Steve yahoze atwara iperereza, General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya yahoze n'umuyobozi mwishikira wa president Nkurunziza na president Ndayishimiye, akazamwo General Joseph Ngendabanka Batazira Warioba ajejwe kugura no gushingura ibikoresho vy'igipolisi, akazamwo General Christophe Manirambona na Batazira wa Kenya asanzwe ari cegera c'umukuru w'igipolisi, akazamwo mu General Batazira Gipfungu, uyu akaba yitwa Sinzakaraho Joshua Atanaze, uyu kandi akaba yarahoze aserukira akora mu buserukizi bw'u Burundi i New York muri leta zunze ubumwe za Amerika. Hazamo kandi General Emmanuel Miburo Batazira Komateri atwara ANSS ndetse na General Leonidas Ndaruzaniye atwara cabinet police ya president, General Silas Ntigurirwa atwara cabinet militaire ya president ndetse n'abandi. Biragoye kumenya neza ico iyi nama bari buze kuvugira ngo, gusa n'ubundi nkuko twatanguye ko tubivuga bakaba bashobora kuza kurabira hamwe ivya General Bunyoni, ivya Reverend Ndikuriyo nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ari kwigiringo ciwe caheze ndetse n'ibindi bitandukanye cyane mu kwitegurira ivy'amatora ndetse n'ingene bagomba gupanga ibibanza mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Tutangure kuri iki kibazo benshi bariko baribaza bati koko Bunyoni yoba agiye kurekurwa. Nkuko inkuru twabagejeje ko mu kanya gatoyi gaheze ibivuga, General Bunyoni uno munsi yasatswe n'abapolisi kuko bazindukiye mu cumba apfungiwemwo. Kuba iyo nama yatumiwemwo rero ngo General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya ndetse na General Etienne Ntakarutimana Batazira Steve ngo ni ikimenyetso cerekana ko bishoboka ko iyo nama yari ifise intumbero yo guheza indyane zimaze igihe hagati y'ibihangange vya CNDD-FDD. Kuva General Bunyoni, General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya ndetse na General Ntakarutimana bakuwe mu mabanga muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022 hagakurikira ifatwa rya General Bunyoni muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023, icuka cyagomye kiba kibi cyane hagati y'ivyo bihangange, mbere binatuma mu banywanyi ba CNDD-FDD hagoma ibihuha bitangwa mu ntamatama ko president Ndayishimiye ashobora gutembagazwa umwanya uwo ari wo wose.
Izi nzankano zarateye ubwoba Perezida Ndayishimiye kuva hatanguye kunugwanirwa ko General Gervais Ndirakobuca na Reverend Ndikuriyo nabo bari mu biyunze ngo bagwanye Perezida Ndayishimiye. Gutuma ko bino bihangange vyose kurugiwe mu kibimba ngo ni inzira Perezida Ndayishimiye yibajije ko yomufasha gusubiza hamwe n'ibihangange imbere y'amatora y'uyu mwaka w'ibihumbi 2025 maze abagumya banga bajane mu matora bafatanye. Ikindi kandi gitera ubwoba Ndayishimiye nuko izi njyane zikomeye mu gihe ibibazo by'ubutunzi bisa n'ivyamunaniye, amakungu akaba yarataye icizere yari amufitiye. Arabona ko aka atari akanya keza ko gusekana n'abakeba biwe muri CNDD FDD. Kimwe kandi mu bibazo bitoroshe Perezida Ndayishimiye ategerezwa gutorera umuti ni ingene azorekura General Alain Guillaume Bunyoni aherutse guhabwa igihano cyo gupfunga ubuzima bwiwe bwose no kunyagwa amatungo yiwe. Mu gihe General Gabriel Nizigama batazira Tibiya ndetse na General Etienne Ntakarutimana batazira Steve bagarukanywe mu ruhongore, ntivyoroshe kugumiza mu munyororo uwo vyitwa ko bo bari basangiye umugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye naho bo batahagaritswe. Bunyoni yasanze mu munyororo abandi basirikare n'abapolisi bagirizwa ko bagerageje gutembagaza Perezida Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015 kandi nabo nyene bahawe igihano nk'ica Bunyoni. Bamwe bati ese none Ndayishimiye azorekura Bunyoni areka abandi? Ese Ndayishimiye aratinya ko irekurwa rya Bunyoni rizotuma cakomera agakundwa mbere akanava ashikira intumbero yo kumutembagaza? Atarekuye Bunyoni naho ngo bizogorana ko uko gusubiza hamwe gushoboka neza. Bamwe bati ubwo se biroroshe ko abasendede FDD basubiza hamwe iyo bamaze gucanamwo? Nkuko tubisanga mu mateka y'abasendede FDD iyo bacanyemwe ntibasubiza hamwe, ahubwo haraba uruhande rwiganza rukanesha urundi. Niko vyagenze igihe Jean Bosco Ndayikengurukiye yatembagaza Leonard Nyangoma, niko vyabandanije Petero Nkurunziza na Hussein Rajabu batembagaza Jean Bosco Ndayikengurukiye bageze ku butegetsi. Vyabandanije gutyo mu gihe Perezida Nkurunziza yikurako Hussein Rajabu. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 naho Nkurunziza atandukana n'abiyamirije ikiringo ca gatatu abari kumwe na General Godefroid Niyombare ndetse n'abiswe abafonderi. Hatangura ibihuha bivuga kutumvikana mu butegetsi imbere bakanabibeshuza, ariko vyama birangira impande zihanganye zisekanye. Iyo abasendede FDD bakoze amanama bita yo gusubiza hamwe nivyo bita mu gifaransa gagner du temps. Impande zose ziba zibona ko zitararonka inguvu zikwiye zo gusekana, rumwe rwose ruba rugiye kwiga uko ruzoruhira kunesha urundi. Muri kahise cabonetse nuko kandi ngo umukuru w'igihugu ari we kenshi atomborera mu kanya baba bihaye. Bamwe bati reka tubihe iminsi. Ngibi rero ibiriko biravugwa kuri inama idasanzwe rukokoma ibihangange bikomeye cyane vy'abajenerali bahoze bagwana mu mugambwe CNDD FDD iriko irabera iwabo wa Perezida Ndayishimiye mu Kibimba ho muri komine Giheta. Gusa nanone kandi nkuko amakuru abandanya bivuga, hari inkuru yigeze kuja ahabona ijanye akaba ari inkuru yavuye mu tubazo twinshi twatanzwe n'umunywanyi wa kimwe bimenyesha amakuru vyandikira ku mbuga ngurukana bumenyi. Gusa nanone nawe yandika cyane ku makuru aba ariko aravugwa indani mu mugambwe CNDD FDD. Yagize ati nubwo mwavuze ko ari abanyepolitike bafashije Nkurunziza gusambura umugambwe CNDD FDD mu gusenyuka ukogwa ku Burundi, ubu tukaba tumeze nk'abikoreye urusyo rw'umuriro. Ntawo kwibagira n'ivyavuzwe n'abanyagihugu bamwe bari abanywanyi b'imigambwe yabo banyepolitike. Ati gihe Hussein Rajabu yinjizwa ibohero Hussein Rajabu yinjizwa ibohero bicishwe ku maradiyo amwe yitwa ko ari abatavuga rumwe na CNDD FDD, yari intsinzi kubona Rajabu apfungwa. Wame ngo barikuye ko mumenja basigaranye umutagatifu Nkurunziza. Ati birumvikana ko ari byo Nkurunziza yari yemereye bamwe muri abo batavuga rumwe na CNDD FDD ko bamufasha gusenyura Rajabu azoca baha ibi na biriya. Ariko ngo Rajabu yari yababuriye igihe yavuga ati umuntu arinze anyubahuka njewe yahora nshimagiza ko ndi se wiwe wa politike, ubuzima afise abukesha njewe ko atanumwe dutandukanya mwitegeko atawe azogera umutwe. Benshi mu Barundi baramutwenze ko ayo majambo arayagahinda kubera bamwatse umugambwe kandi ko ajanywe mwibohero.
ngo nkuru nziza si we yabonye burakeye, si b'abanyepolitike, si imigambwe yabo, si abanywanyi babo, na ya maradiyo yabo bose yabasanzarije hamwe, abatishe arabapfunga, abandi arabangaza, ya maradiyo araturira gushika n'ubu benshi baracitwa impunzi. Ati abarundi bagiye baraca imigani ijanye no kwicunga ku karimi, kuko hari igihe uvuga amajambo mabi kuko utazi icejo hahatse ya majambo akakugaruka. Imigani nka karimi ntaco gapfana n'umuntu, sakirimi kibi yatanze umurozi gupfa, ijambo rigukunze rikuguma mu nda, n'iyindi nk'iyo. Hari igihe uyirenga ko rero bikakugaruka. Ngo Hussein Rajabu yaraduciriye umugani ati umugabo yari ku rugendo yahuye n'agahanga gatembagara mw'ibarabara, arakabaza ati gahanga wishwe n'iki? Nako karamwishyura gati jewe nishwe n'urw'abagabo, ariko wewe uzokwicwa n'akarimi kawe. Wa mugabo ngo yaratangaye kubona agahanga kavuga, acaja guhamagara abandi bantu ati nimuze muraba agahanga kavuga. Ba bantu baramuhaririza ko bitaba ko agahanga kovuga ko atamutumba gafise. Nawe arabibemeza rwose ati ingo tugende, nimusanga katavuga muce muca umutwe. Erega baragiye gushika hari kagahanga. Wa mugabo arakavugisha kumwe kwa mbere ngo gahanga wishwe n'iki, nako karinumira arakazibagura amacumu ngo kavuge kariya nkira. Babantu bati urabona ko wadutesheje umwanya, baca baramugandagura nk'uko yari yavyemeye. Hamwe ariko arasambagurika, kagahanga kaca karinamura karatwenga kati wa mugabo we, sina nakubwiye ko njewe nishwe n'urw'abagabo, wewe uzokwishwa n'akarimi kawe. Ivyo uwo mugabo biba biraheze. Aho niho havuye wa mugani wa gahanga wishwe n'iki witiriwe Hussein Rajabu. Yavuze ati ubu Hussein Rajabu aho ari nawe ashatse yodukora kwitama, kuko abarundi benshi twaguye mu vyo tutazi, dutururimi turavyina ngo gahanga aragiye, tutazi ko ahubwo twikwegeye akarambaraye. Niyaba Hussein Rajabu n'abamufashije barashoboye gukomeza kubungabunga no gukingira umuhari CNDD-FDD gushika ubaye umugambwe, bakawushikana ku nsinzi ugashikira igihugu, nta nkeka ko n'uyu munsi bobikora, bakawuhinyanyura ukareka kuba urusyo rwubitse ku mitwe y'abarundi, kuko nibo bazi aho vyapfiriye. Ati uyu munsi ndemeza ko abaryoje Rajabu baba bari muri CNDD-FDD canke bari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, bose bariko bararira batagira uwo bayaha, kuko abahora babizeza ko bashoboye gutabara igihugu nabo ubwanwa bwarapfutse umunwa, bose bariko barabana mu maso. Ngariho yace yibaza akabazo kagira gati none iruhande y'amajambo abarundi bavuze mu gukekeza Rajabu, ubu baronka ayo bakoresha mu kumusaba ko yoza kubatabara. Aha niho yasozereye avuga ati naje iyo mba ndi Rajabu nobanje kureka abarundi bagahwanywa n'ibibazo barimwo, ivyizere bari bafise vyose bikayoyoka, akenge kakagaruka ko hari uwo bashaye ko. Sinokwihutira ko batabara, kuko kenshi umurundi y'umuvuye amaso bukeye ni wewe ayakanurira. Mu yandi makuru kandi ariko aravugwa, reka tubandanize ku bindi biriko biravugwa, aho bivugwa yuko hari umwe mu batama bishwe atemagujwe umupanga. Umutama imyaka ishika 60 yishwe atemaguje igipanga, imbonerakure zibiri zikaba zahagaritswe ahandi muri komine Murwi mu ntara Cibitoke. Ikiziga ca Darius Nduwayo w'imyaka 62 yicaratoye mu nzu iwe ku mutumba Kigazi, zone Buhayira. Abasore babiri bo mu muhari w'urwaruka rw'imbonerakure bakaba kandi arabavukanyi b'iyo nzira karengane barafashwe n'igipolisi. Ubwo bubisha bukaba bwiyongera ku bundi bwamenyekanye mu ntara Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Hari ubundi bwicanyi bushasha bwahungabanije komine Murwi mu ntara Cibitoke. Naho hari mu ijoro ry'igenekerezo ya 3 ry'igenekerezo ry'indwi Rusama, Darius Nduwayo umuvyeyi w'abana 9 yaricishwe igipanga mu gihe yari aryamye mu nzu yiwe ku mutumba Kigazi, zone Buhayira. Amasoko yahavuga ko ubunyakwigendera yatewe n'abantu bataramenyekana, ariko haciye igihe gito mu mwanya mutoyi haciye hikekwa abayabaga babiri bo mu muhari w'urwaruka rw'umuhari w'imbonerakure barafatwa barahagarikwa. Abo bayabaga basanzwe kandi bari mu muryango w'umuhisi, barahagaritswe n'igipolisi. Rimwe mu masoko mu bajejwe umutekano ryemeza ko abo bagirizwa bama bavuzwe mu bubisha bukorerwa muri ako karere. Ikoreshwa ryabo ryikekwa muri ubwo bwicanyi rishobora kuba rifitaniye isano n'amatati y'amatongo uwo yishwe yaheruka gutsindira. Nk'uko bivugwa kandi ngimbonerakure ni bande, nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru SOS Media Burundi,
ngimbonerakure ababona kure mu Kirundi ngo ni umubare w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD wazo ari ikiroberi c'abahutu uja ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005 bivuye ku masezerano ya Arusha yo muri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2000. Bari mu ntara zose z'igihugu bajejwe gushigikira ibikorwa vy'umugambwe no gukurikirana urwaruka. Ariko bama bagirizwa n'amashirahamwe haranira agateka kazina muntu kugira uruhara mu bikorwa vy'iterabwoba, amabi akorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi atavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, guhagarika abantu bidaciye mu mategeko, ubwicanyi ndengerabutungane n'ibindi. Ngo baraja kandi no mu bikorwa vyo gukizura ijoro no gucungera imbibe. Ubwo bwicanyi ngo si ubwa mbere muri ako karere ka Murwi, kuko muri aya mezi aheze ubwicanyi bwinshi bwaravuzwe muri iyo komine, rimwe na rimwe mu buryo busa n'ubwo nyene. Ababukora bakaba bataramenyekana canke ngo bashengezwe imbere y'ubutungane. Igihe SOS Media Burundi yabaza mustaneri wa komine Murwi Melchiade Nzokizwa nayo yarakanye ko ari politike iri muri ubwo bwicanyi buvugwa. Haracari kare cyane kuvuga ivyo, turindira ibizova mu matohoza, niko yatangaje asaba abanyagihugu kuguma batekanye. Ariko abanyagihugu bo barerekana amakenga aguma yiyongera. Uti si irya mbere abantu bicwa muri iyo zone ntihagire n'umwe acirirwa urubanza, ni kumwe mu banyagihugu b'ikigazi ashikiriza. Gusa amatohoza ariko arakorwa hafashijwemwo na parake ya Cibitoke mu kurindira imiryango yabuze abayo isaba ubutungane mu gihe ubwoba n'agacerere vyiganziye imitumba. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojekanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza abo bari kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. N'umuza TV Imana bahezegere mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.